Shalom shalom mwarimu wacu umeze neza wampaye inka. Jewe ndashima Imana meze neza cane cane kweri. Yego ryari nararavye icigwa nari ndakishashara nabanje kukironderera umwanya ndicara. Icigwa rero batubwiye kijanye n'ukuntu ibintu 12 vyugurura ahantu uburyo imiryango tworonkamwo amafaranga. Narabiravye ndatora agakaramu ndicara ntuje ndumviriza basha nagejeje kukimara numva ibintu bibiragira muri jewe. Basha Imana iguhumugisha vraiment, Imana iguhezagire cane kandi gukomeze nkuko bivuga twibandaniriza urugendo tugaruze umunezero satani yatunyaze. Burya rero abarundi mu bintu satani yatunyagishije umunezero ubukene ni kubura amafaranga kandi tukayabura nkuko babivuze. Amafaranga ntariza hariya za industry muri kiriya gihugu muri riya leta muri Amerika nka kujya babivuzemo. Amahera ari mu bantu, amahera ari muri twebwe, amahera ari partout. Rero vraiment iyo umuntu ahishuriwe neza nka kujya nk'ijya ahishurirwa wagize basha aya mu ishuri ry'abarundi bose nta kintu tuzobaronkera. Genda umunyeshuri wawe kandi nanje nkaba nsanzwe ndi ubundi mwarimu w'abandi banyeshuri buke nyene. Urabona umuntu ariga hanyuma akigisha nawe nyene. Rero uri mwigisha mukuru wanje nanje nkagira abandi bantu donc urafise n'abuzukuruza n'ibindi. Imana iguhumugisha kandi bandanye wama ivyamwa turiko turakwamurako turi benshi. Rero kiya cigwa jewe vraiment sinoronka ingenda kubwira ariko ico nokubwira coco sinarinze no gufata utuntu twinshi. Nafashe agapoe ka mbere n'agapoe ka kabiri ndiko ndabivuga nk'uku uye nk'umuntu ataba acumviriza ntaza kumenya. Ahubwo ndanabashishikariza umuntu yoba azi ko ahora aja kuri YouTube ko aronka utumega twisaha imwe canke iminota ingahe azoje kakiraba. Ni ikintu ze narondeye nshaka, ni ikiganiro narondeye, ni cigwa narondeye nitonze. Basha ndumva vraiment yuko kigiye muri jewe gitembera no mu maraso no mu misokoro. Umugani wa ntabona ngo niho aravuga ngo binyengetere mu maraso binyengetere no mu misokoro. None caranyengetere no mu misokoro nanje ndabona impano yanje ndabona aho menera kabisa. Ndahabona ndagira aye rero ntatebaganye ngira mfatire ngaha nyene. Rero ubu uye tuvugana ngira ngo mpere ndabe rero ntangura akazi nta bintu vye tuyo narayibonye, inzira narayibonye, urufunguruzo rwanje nararubonye. Ngira mfate nugurure ninjire hanyuma nkore pratique. Theory narazifashe warazimpaye waranteje mu gipwari niho twaratuvuga ngo nakamuteje. None waranteje. Ubu rero ngira nje ku kazi ninjire wampaye urufunguruzo ngira ninjire muri bureau. Bureau nanje ndondera amafaranga kandi ego kandi twongera tunagaruza n'umunezero kuba satani yawunyaze kubera biri mu byo duhamagariwe, biri mu bya vision y'ishuri ry'abarundi bose kandi bizogenda neza turizeye Imana. Hanyuma nawe ndaguteye intege utamba wirorera ugume ukora gume aho ni wo muhamagaro wawe nyene, niyo mpano yawe nkuko bitubwiyemwo. Basha kibuga ni ikinyene tere ni inyene kandi icyo umuntu aba yararemewe aba ari umwe. Imana yamuremye yarabanje kurema icyo azokora. Rero Baden Powell yavuze ngo tâchez de quitter cette terre en ayant rendu meilleur que vous l'aviez trouvé. Rero no gukora kugira ngo tuzosige iyi si, ntituzosige iyi si uko twayisanze ahubwo tuyigire nziza kurusha. Rero abarundi abajene ni benshi bafise impano zitandukanye, bafise internet, bazi gusoma no kwandika, bazi kugira bahaguruke bazi dukore bro. Baze umwe wese
kandi bizogenda neza. Uzosanga ibi twahora tujya kwiruka mu mahanga tubwira ngo amafaranga ari mu bazungu, amafaranga ari mu hehe, ahantu hariya tuzosanga amafaranga twari tuyafise mu ntuze, dusa n'abarondera wa muhoro dufise mu kwaha. Rero mvuze menshi, ariko ni ukuri ndagushimiye cyane, kandi nishishikariza n'aba bandi dusangiye urugendo, dukomeze mw'ishuri ntacyo tutazoharonkera. Tuzoharonkera ibyo tutaronse muri iri shuri ry'abarundi bose, tuzoharonkera ibyo tutaronkeye hariya mw'ishuri, mu mashuri twize atandukanye, muri ariya masare de classe. Rero Imana igukomeze kandi ugire ibihe byiza. Sinzi ko ari umugoroba mwiza, sinzi ko ari ijoro ryiza, sinzi ko ari igitondo ciza, ariko uko biri kose Imana ikuzigame. Shalom shalom. Ndabahaye mwiriwe, nizere yuko muri amahoro aho muherereye, ku buzi bwanyu canke mu ngo zanyu. Muhejeje kumviriza iyi ntahe y'uwo munyeshure yafashijwe n'iki cigwa c'150. Voilà, iki ni ca cigwa twababwira yuko kiri mu vyodufasha kugira ngo igitigiri c'aba abone bo kw'ishene y'ishure ry'abarundi bose bashobore kwiyongera gushika ku ba abone 100,000. Rero murumva yuko nkuko nari navyemeye canke nkuko nari nabivuze, mumaze kuraba amakomantere, urabona yuko mu makomantere niho urabira yuko icigwa caryoshe. Umaze kuraba amakomantere arenga 200 y'abantu bagize ico bakivugako, y'abantu bashikirije ingene cabafashije. Hakaba harimwo n'uyu aje kudushingira intahe. Murabona yuko cagize akamaro mu mitima y'abanyeshure. Nuko rero natwe kubera twabonye yuko caryoshe, twaraye tubemereye yuko tugiye kubategurira ikindi cigwa coco kiryoshe gusumba iki mwabonye, kuko ngaha twerekanye ibice 12 mbere 13 umugisha wacu unyegejemwo. Voilà, hariho abatanguye kubona, nje baravuga nti hariho abariko barakirira mw'ishure, hariho ariko baracakirira mw'ishure, hariho n'abandi urumva bagisinziriye. Okay, nkuko rero twari twabivuze, twerekanye ibice 12 canke 13 binyegejemwo amafaranga yacu canke imigisha yacu, kandi biravye n'ukuri nivyo. Ubu rero uno munsi turabashikiriza ikindi cigwa ca discipline. Mbega muri bino bihe umuntu ariko yumva ibibanza binyegejemwo umugisha wacu, umuntu ariko aritegurira ico kindi cigwa kidasanzwe c'ukuntu ayo mafaranga twoyasumakura, mbe nigiki twokora kugira ngo ayo mafaranga tuyishikirize ashike mu biganza vyacu. Voilà, narababwiye nti kumenya aho ubutare buri ni kimwe, kubushikira ngo ubwimbe ubushikane mu maboko yawe ni kindi. Voilà, kumenya yuko ufise ubutare ni vyiza cane, ni vyiza, mugabo kubushikana mu minwe yawe ni vyiza cane. Voilà, rero ico cigwa naco ntigisanzwe kandi kiraryoshe gusumvya iki nabahaye ubwa mbere. Rero nagomba abatararaba iki cigwa bakirabe ku neza yabo, abataragira subscribe baveho bayikoze subscribe, basi nibapime barabe yuko ivyo abandi bakomanzeko, abandi bagize bati no ikintu caturyoheye, bapime barabe. Voilà, nimupime murabe yuko vy'ukuri babivuze hageze canke vy'ukuri babeshe. Nuko rero nari nifuje gusubira kubatumira ukundi gushasha. Umuntu wese ari mw'ishure ry'abarundi bose, ja kuri YouTube
nta yindi ntumbero dufise, nta yindi ntumbero twateguriye iki cigwa kidasanzwe. Twavuze duti iki cigwa kidasanzwe ni kado y'abantu bazoja kuri Facebook, kuri YouTube bakagira subscribe kugira ngo igitigiri c'ababone kiduge, hanyuma YouTube itume ishure ry'abarundi bose riboneka gushika kure cane. Nuko rero twara gusubira kwibukanya ndabaha n'intahe y'abantu bamaze kunyugwa canke bamaze kuguruka amaso kubera ico cigwa twatanze. Urumva yuko ari cigwa speciale kitameze nk'ibindi vyose twahora dutanga. Nuko rero muhezagirwe, je nguma ndababwira kandi nukuri ndabereka ivy'ikimazi, kuko erega ntaberetse ivy'ikimazi none nico nahamagariwe. Jewe nahamagariwe kubahumura amaso, kubigisha, hanyuma namwe nimwe mugeraho mufata ingingo. Jewe nta muntu nozaga ngo fate ku nguvu ngo fatiye ingingo kunuku oya. Je ndabashirira ikintu ngaho, ndabasereva ku meza, uwurya akarya, uwutarya nawe aho ntaba ari jewe. Nuko rero muhezagirwe, reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Mumenye iyi shene mu mwaka umwe ifise abantu ababone 37,000. Twizere rero yuko muri aya mezi nk'atatu dushobora gukwiza ababone 100,000. Aho tumaze gukwiza ababone 100,000, ibisigaye YouTube ikizirakora ivyayo kugira ngo igire promotion ya shene. Muhezagirwe aho muri, kandi twebwe turizeye yuko ico gitigiri kizokwira, kandi kigakwira namwe muriko murunguka, muriko muriyubaka. Twifuza yuko umunyeshure wese ari ngaha mw'ishure ry'abarundi bose aronka amahera, mugabo akayaronka biciye mu nzira nziza, yikoze ku bwenge Imana yamuhaye, voilà, yikoze ku mpano, ku ngabire Imana yamuhaye, n'ivyo Imana itugombako, nta kindi. Hanyuma tukasha dukora ubushake bwayo, nta kindi. Muhezagirwe.